mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. radiyo ijwi ry'amerika iravugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. mbahaye ikaze mu makuru yo kuri iyi saha. Kuri mikoro muri kumwe na Thomas Kamirindi, kandi nongeye kubasuhuza nanone mwiriwe. Leta y'u Burundi irashinja Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu. afungiwe mu iperereza, ibyo aragirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Agnes Bangiricenge ni umuvugizi w'ibiro by'umushinjacyaha mukuru w'u Burundi. Ibihugu by'amahanga bikomeje gukura abaturage babyo muri Sudani, naho ubumwe bw'Uburayi buravuga ko buzakomeza guha Ukraine intwaro zo kurwanya Uburusiya. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi z'aya makuru, ibihugu binyuranye bikomeje gukura abaturage babyo muri Sudani bibahungisha intambara irimo igenda ikaza umurego kurushaho. Intambara irashyamiranyije igisirikare cy'ubutegetsi buriho n'umutwe witwara gisirikare witwa Rapid Support Forces, RSF mu magambo magufi. Frederic Nkundikije arakomeza kuri iyi nkuru. Uyu munsi kuwa mbere indege zirungitswe n'ibihugu bitandukanye zahungishije ababiserukira i Khartoum hamwe n'abandi banyagihugu. Abanyasudani nabo babandanije guhunga akajagari hamwe n'ingwano birangwa mu gihugu cabo muri iki gihe, bafise ubwoba ko aba general barongoye imirwi idacanwaka bazoca bakomeza ingwano kurusha igihe abanyamahanga bazoba bamaze gutahukanwa. Igikorwa cyo gutahukana abaserukira ibihugu byabo cabaye intureka ikiriko imodoka zikurikirana zitwaye abaserukira ibihugu byabo, abakozi hamwe n'imiryango yabo zaciye mu mabarabara ari hagati y'ibibanza bitandukanya imirwi y'abasirikare irabana ayingwe ku murwa mukuru Khartoum. Indege za gisirikare z'urutavanako zo mu bihugu vya Buraya n'ivy'Abarabu zarabandanije gutahukana abanyagihugu bavyo ku munsi w'ejo kuwa Mungu. N'uyu munsi kwa mbere Ufaransa n'Ubudagi vyatangaje ko izindi ndege zihungisha abanyagihugu bavyo zishobora kurungikwa mu gihe umutekano utotosekara gusumba. Yamara ku banyasudani gutahukana abaserukira ibihugu vyabo hamwe n'abandi banyagihugu inyuma yaho ibihugu bikomeye vyo kw'isi binaniriwe akatari gake kumvikanisha impande zigwana, biboneka nk'ikimenyetso c'uko iyo ngwano igiye kwiyongera. Gushika ubu ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ryaratangaje ko abantu 420 barimwo abasivile 264 bamaze gusiga ubuzima muri iyo ngwano, abarenga 3700 barayikomerekeyemo. Intambara muri Sudani, intambara muri Ukraine. Noneho umukuru w'urwego rw'ububanyi n'amahanga mu muryango w'ibihugu by'Uburayi Joseph Borrell yatangaje ko hari ibitarumvikanwaho byerekeye guha igihugu cya Ukraine, ariko afite icyizere ko abagize uwo muryango bazarangiza ibisigaye bikenewe. Jeffrey Mutagoma yaduteguriye inkuru. Joseph Borrell yabwiye abanyamakuru Luxembourg aho yaragiye mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize uwo muryango ko adashidikanya ko buri wese yumva ko Uburayi buri mu bihe bisaba gukora ku buryo bwihuse. Nyuma y'ijambo rya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba yavuze akoresheje iya kure, Borrell yanditse ku rubuga rwa Twitter ko uburyo buruta ubundi bwo guhagarika intambara ari uko Uburusiya bwahagarika kugaba ibitero bugakura ingabo zabwo ku butaka bwa Ukraine. Gusa yongeyeho ko bitabaye uko Uburayi buzakomeza kuzirikana ko Ukraine ifite ububasha bwo kwirwanaho igihe cyose iyi ntambara izaba ikomeje. Hagati aho umwe mu bategetsi b'Uburusiya yavuze ko kuri uyu wa mbere ingabo z'Uburusiya zarashe indege itagira umupilote yarigabye igitero ku cyambu cya Sevastopol muri Crimea. Yavuze ko indege ya kabiri yaturitse, ariko ntiyavuga niba hari ibyo zaba zangije. Igisirikare cya Ukraine ntabwo cyemeje cyangwa ngo gihakane ayo makuru. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu, mudukurikira no kuri internet kuri wa3 radio yacu voa.com, hanyuma Facebook na Twitter ho mudusanga kuri VOA radio yacu. Mu kanya gato turajya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
mu kanya twababwiraga yuko ibihugu bitandukanye birimo bihungisha abanyagihugu babo, abenegihugu babyo muri Sudani kubera intambara, n'u Rwanda narwo rurimo rurabikora. Ruravuga rero ko rwatangiye iyi gahunda, hanyuma abanyarwanda bakoreraga muri Sudani bo baragera muri 70. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije Alain Mukurarinda asobanura ko bateganya kubanyuza inzira y'ubutaka berekeza ku mupaka wa Misiri, ubwo rero bazanyura mu Misiri, noneho bazahave bajya mu Rwanda. Hagati aho kuva Khartoum, umurwa mukuru wa Sudani, kugera ku mupaka wa Misiri ni ibirometero 1610. Kuhagenda n'imodokari bifata amasaha 46, ni ukuvuga iminsi 2. Mu kiganiro rero yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema, Alain Mukurarinda aratubwira uko barimo bakora ibyo guhungisha abanyarwanda bari muri Sudani. Abenshi ni abakorera umuryango w'abibumbye, ariko harimo n'abacuruzi, abikorera ku giti cyabo, ndetse n'abanyeshuri. Abo bose ambasade y'u Rwanda muri Sudani irabakurikirana amakuru yabo, ku buryo kugeza uyu munsi amakuru dufite ni uko nta mahirwe kuba nta muntu urakomerekera muri iyo mirwano cyangwa se ngo abe yayiguyemo, ni ukuvuga yahaburiye ubuzima. Ikindi rero ambasade irimo irabikorana na minisiteri y'ububanyi n'amahanga, yitaho kumenya aho bari, yitaho kubamenyesha aho bahurira kugira ngo barebe uburyo uyu munsi bahava, kuko biragoye cyane gukoresha indege mu gihugu kirimo imirwano, mu gihugu aho ikirere cy'igihugu gisa n'igifunze. Murimo murakora iki kugira ngo umutekano wabo ukomeze kurindwa igihe cyagira mukaba mwashobora no kubakura muri icyo gihugu? Ntabwo tugomba gutegereza igihe umutekano wavuga ngo wabonetse kugira ngo bahave. Aho bagomba guhurira bagiye bahamenyeshwa, byaba bikoreshejwe imbuga nkoranyambaga, byaba bikoreshejwe telefoni, uburyo bwose bw'itumanaho, noneho bakagerageza kuhavanwa mu buryo bukoresheje imodoka, bakagera bagezwa nko ku mupaka w'igihugu cya Misiri, aho abakozi ba ambasade y'u Rwanda nabo babategerereje kugira ngo noneho babafashe gukomeza urugendo. Ibyo ngibyo nibyo biri gutunganywa, nibyo biri gukorwa, kandi birimo biranashyirwa mu bikorwa. Hari uburyo leta y'u Rwanda irimo gukorana n'igihugu cya Sudani kugira ngo abo banyarwanda bashobore kugera aho ngaho ku mupaka wa Sudani na Misiri nta kibazo kibabayeho. Hanyuma ikindi, hari ubufatanye murimo kugirana n'igihugu cya Misiri kugira ngo baramutse bageze kuri uwo mupaka bashobore kuwambuka nta kibazo kibaye? Guverinoma zirakorana, nk'uko nabikubwiye, ambasade yaba iyo mu Misiri yaba iyo muri Sudani zirimo zita ku banyarwanda bahari, ndetse uretse no kuvuga ngo guverinoma y'u Rwanda yakorana n'iya Misiri cyangwa se n'iya Sudani, n'ibindi bihugu birimo bihavana abantu iyo bibaye ngombwa, hagati yabyo birakorana bigafatanya bikaba byajyana bamwe. Ubu ngubu niba tuvuze yuko hari abanyarwanda bakora muri UN cyangwa se umuryango w'abibumbye, niba umuryango w'abibumbye ugiye kubajyana, urumva ntabwo wabasiga nk'abakozi babo, baragenda. Ariko iyo bagiye ni ukuvuga ko ambasade igomba kuba ibizi, niba hari batanu bagiye, ni urugero mfashe, ikamenya umubare w'abasigaye ndetse n'umubare w'abagiye. Ubufatanye rero burahari hagati y'izo za ambasade zose, hagati y'abayobozi b'ibihugu ndetse n'ibihugu ubwabyo. Uzi ko Abanyamerika, Abafaransa n'ibindi bihugu byatangiye gukurayo abantu, Abongereza barafatanya kugira ngo babashe kujyana aba bantu babajyana muri Chad, hafi aho ngaho babajyana mu Misiri cyangwa se muri Djibouti, aho babonye abantu bagenda bajya hirya no hino kugira ngo babashe gukomeza ingendo. Ubutumwa ku banyarwanda batuye muri Sudani bashobora kumva iki kiganiro turimo kugirana muri aka kanya mubaha n'ubuhe? Ubutumwa ni uko bagomba kujya kunyura muri izo nzira twavuze, ni za ambasade cyane cyane kontakite barazifite, yaba cyane cyane irimo mu Misiri. Niba hari n'ubashije kuhava ku bundi buryo, nawe akabimenyesha ambasade kugira ngo bataza guta igihe wenda bajya kumushakisha. Icyo ni icya mbere, ni ukubahiriza amabwiriza babaha yo kwirinda kuva mu ngo zabo, niba babona bashobora kuba bageraniye, yo kubasha kugera aho bababwiye guhurira kugira ngo babashe kwazira icyarimwe, ariko cyane cyane bakarinda umutekano wabo, kuko nk'uko twabibonye ejo Abafaransa bavana abantu aho babavanaga mu ngo zabo cyangwa aho bari bahuriye bajyana aho bahungiye, hari abo barasheho
ni ukwitondera rero bakamenya bakazirikana ko igihugu kiri mu ntambara ariko bagendere ku mabwiriza bahabwa n'izo za ambasade cyangwa se n'ikindi gihugu kiba kibashije kubafata, kuko akenshi ni abantu bagendera muri konvo imwe bakagendera ari hamwe, n'uruzi y'abantu bagendera hamwe baba nibura bafite umutekano cyangwa se n'ubagira icyaba bikamenyekana. Nongere dusubiremo, ni ngombwa kubahiriza amabwiriza bahabwa n'abo bakoze muri za ambasade bavuga ati muhurire ahangaha, gahunda iteye icyo, wenda muraza kuva mu modoka muragenda iki gihe n'iki. Ni ibyo kubahirizwa kuko mu bihe by'intambara ushobora kubigiramo ibibazo. Akabazo ka nyuma mbere y'uko dutandukana, bwana umuvugizi wungirije, ambasade y'u Rwanda yo n'abakozi bayo bazakomeza gukorera muri icyo gihugu cyangwa nabo bari mu bagomba guhungishwa? Uyu munsi baracyafite akazi ko gufata abagomba kubanza bakahava kuko ni mu nshingano zabo, urumva ntabwo aribo bahava mbere, ariko ntegereje yuko niba bikomeje babonye ko abo bafashaga bose bahavuye nabo biba ngombwa bahava kuko intambara ni intambara. Ale Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. radiyo Ijwi ry'Amerika mu Burundi no mu Rwanda yari Alain Mukurarinda ku bibazo by'abanyarwanda bari muri Sudani no kubahungisha. Yaganiraga rero na mugenzi wacu Edi Rwema. Noneho tujye mu Burundi. Leta iratangaza ko uwahoze ari minisitiri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni akurikiranweho ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu, gusesagura umutungo w'igihugu no gushaka inyungu z'akazi bidaciye mu mategeko. Kuri telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya. Reka rero tugaruke kuri iyi nkuru. Eloge, we wiriwe neza? Wiriwe. Umurongo wa telefone ntabwo umeze neza ariko genda kumvizana kwijana. Nuko Alain Guillaume Bunyoni rero umushinjacyaha yatangaje ko arimo ashinjwa bimwe muri byo ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu. Hari ibindi bisobanuro yatanzeho? Kandi ibindi ahubwo umushinjacyaha ariko ni umuvugizi w'ibiro by'umushinjamanza kigenza wa Repubulika, akaba kandi ari umuvugizi w'ibiro, akaba ari umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa. Nta byinshi yavuze, ariko yavuze ko ibyaha yagizwe ahanini bikuru ari guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, hamwe n'amatungo rero adasiguritse yisunze amabanga yari afite. Ariko yongeye ko kandi ko ari mu iperereza, ari afungiwe mu rya mbere rigizwe n'urwego rw'igihugu, kuko kuri uyu w'Imana itangazo ryasohowe n'ibiro by'umushinjamanza kigenza wa Repubulika birinze kuvuga aho afungiwe. Ariko umunsi umuvugizi wiwe Agnes Bangiricenge mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego z'igihugu yahishuye ko afungiwe mu iperereza, kandi ko abantu ubu bemerewe kubonana nawe, mugabo ko mu minsi iza bashobora kubonana nawe harimo no mu muryango wiwe. Ariko bariya bashinzwe bo uburenganzira bwa muntu, komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu, yo yigeze gutangaza ko yagiye kumusurira mubona. Ego komisiyo y'igihugu kwa gatandatu yavuze ko yagiye kumubona, ariko yo novuga ni mu buryo bwihariye, biri mu bintu yemerewe nta hidashika na rimwe bita ubusho butemewe n'amategeko. Komisiyo y'igihugu ibiro cy'akazina muntu iyo yemerewe kuhagera. Nikose sinzi nimba ntagiye kukugora, wamenya mu mategeko iki cyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu kiramutse kimufashe yahabwa nk'ikihe gihano? Reka kandi ibindi mbanze mvuge, ahubwo ingingo zo mu gitabo mpanabyaha cy'u Burundi zerekeye ibyaha biva kuri bino byaha yagirizwa ni ingingo z'amajana 456, amajana 607, 8, 9, na 10 hamwe n'amajana 311 na 12. Izi ngingo rero bivuga kuri ibi byaha birimo mbere no kugambanira umukuru w'igihugu, ukwica abantu, guhamagarira mu migumuko no kuronka indonke wishimikije amabanga ufise. Biramutse bigaragaye ko ibyaha wabikoze, imyaka y'igifungo umuntu ashobora guhabwa myinshi ni 30. Eloge Wirikaneza, ndagushimiye cyane. Komeza rero udutunganyiriza iyo nkuru. Urakoze nawe kandi ibindi mugire umuti mwiza ngaho i Washington.
radiyo ijwi rya amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tukiri mu Burundi, uburobyi bwo mu kiyaga cya Tanganyika bugiye guhagarikwa mu gihe cy'amezi 3. Ubuyobozi bw'uburobyi burasobanura ko ari ukugira ngo amafi n'indagara byongere bigwire kubera ko bigenda bigabanuka. Iyi nkuru ndende mwayiteguriwe n'ijwi rya amerika ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi. Turayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda. Ikigiye guhinduka kuri jewe ubwa mbere n'ugupfa kuko niho hantu nari integeme. Jedo bisaba rofi 96 sinzi ati bazobaho gute kuko reba tujwe ico kirovyi abana babo bahiga kubera ico kirovyi. Rero isana umunota imiryango natwe dukora ako kazi twimva ati tugiye kubaho gute duhungirehe nibibazo gusa. Tubisoma waro munini cyane kuko twege twadutunzwe na Tanganyika turi mu gisagara nta kintu kindi twakora atarakaze kuko ngaha kwitanganyika muga twege turiko turaraba tubona yuko atatuzo batana n'amatoko twari dufise. Nyakuba mushikiranganje wa mbere n'umukuru w'igihugu nibahagarika iyo ngingo kuko ntizoba yitwa tudumuriza uzokoze. Tugendana ubumuga twamaze gukura muri uko Tanganyika kandi amahera dukorera ahwanye na Rasiya. None ko ariyo kazi twamenyeye kandi akaba ariko kazi kari kadutungiye imiryango. None kugira ngo leta ifate iyo ntumbero, leta yateguye porozimeze gute kugira ngo ubuzima bwacu buzogume bubandanya. Nukuni barabukuntu kuri leta ushaka kwigora barabukuntu byosha bikahinduka kubera nta bugora n'ubwa ikiyaga kuko ngato apishi benshi kandi tugapishi nakanda kazi tukora taraka nyene niko kazi katutunze. None bamse bugara ikiyaga tubaho gute? Abone barobyi bo kumwihawo mu Rumonge bariko barashikiriza umwiheburo bafise ku ngingo yo kugara ikiyaga amezi 3 hari kuri uyu wa 11 ndamukiza bariko baritegurira kwinjira mu kiyaga inyuma y'indwi bahagaritse kuroba nk'uko leta y'u Burundi yabishinze. Kuva ku wa 15 Rusama gushika ku wa 15 Myandagaro ibikorwa byo kuroba muri Tanganyika bizohagarara mu bihugu byose bidisangiye ari byo Burundi, Tanzania, Kongo na Zambia. Abarundi baroba mu kiyaga Tanganyika bagera ku bihumbi 17. Amafi arobwa muri ico kiyaga atunze cane ababa mu ntara Kamayimbo ariko arashorwa no mu zindi ntara z'u Burundi. Gushika ubu ubuhinga bwo kubika amafi arobwa muri Tanganyika nukuyanikira, kuyayiga canke kuyashira muri bya byuma bito bito bikanyisha. Naho nyene arashobora kononekara bivuye ku muyaga nkuba ucikagurika mu bisagara byose by'igihugu ugashobora kumara amasaha arenga 8 ku munsi udahari kubera kudashobora kubika amafi mu gihe cyo kuroba harazimbuka. Ikiro c'indagara kiramanuka kigashika no ku bihumbi 200 by'amarundi. Imikeke mibisi usanga batereka imikeke 4 ku bihumbi 5. Muri yandwa barobyi baba bahagaritse imirimo naho amafaraduga ibeyi indagara zikagugwa 60 ku kiro kuko byari bimeze kuri uyu wa 12 ndamukiza. Imikeke mibisi iyo ntiboneka kiretse iyibivuye muri Kongo canke muri Tanzania badahagarika kuroba iyo nayo igugwa n'abifise. Abakunda imikeke baca bafungura iyize naho nyene bizimbye. Mu Burundi haraheze imyaka itari mike hafashwe ingingo kwindwimwe mu kwezi ibikorwa byo kuroba bihagarikwa ni mu ntumbero yuko amafi arondoka kandi agakura. Ubu naho hafashwe ingingo yuko kuroba bihagarikwa amezi agera kuri 3. Umuyobozi ajejwe iby'uburobyi mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deo Nduwayezu amenyesha ko hakozwe icigwa n'abahinga basanga kuroba muri Tanganyika byohagarikwa mu bihugu bisangiye ico kiyaga kugira ngo amafi arondoke agwire kandi akure. Uyo muyobozi imbere akavuga ko ubw'intango abahinga bari bifuje ko kuroba muri Tanganyika byohagarikwa amezi 8 ariko mu mareta asangiye Tanganyika bati ni menshi bahuriza kuri 3 gusa. Ngiyo rero isango yo guhagarika kuroba muri Tanganyika isigeje iminsi itarenga ukwezi. Kumwe aho mu Rumonge twahasanze abatunzwe na Tanganyika mu buryo bucanke buriya abarobyi ubwabo bene amato abarangura indagara abikorera amasandugu y'amafi y'amato ashitse ku musenyi abatekera abarobyi imbere n'ibigega by'amakomine bagiye gukorwa ko n'iyo ngingo. Banje tuyaga Alexi afise ubwato buroba umwiheburo ni wose. Nukuri iyo ngingo ni hamwe nyene atawupinga ingingo ya leta kuri twebwe twayakiriye nabe cyane kuko
tugiye kumara amezi 3 tutazi ingene tuzobaho. Ikigiye guhinduka kuri jewe ubwa mbere n'ugupfa kuko niho hantu nari integeme. Ico nzi cyo muri amezi 3 n'ugupfa. Abana banze ntibazosubira no kwishura. Sinzi mu kwicende ngene bazoyiga. Sinzi ingene bagiye kubaho n'ugupfa. Uwo yashize umutahe mu burobyi ntatahura uwo mugambi nubwo yemera ko ari mwiza. Uyo mugambi wari mwiza ariko ifi kurondoka kwazo atwa tugize amezi 3 zitaboneka muga muri aya mezi 2 habonetse ifi tutari kwiteguriye ko zabonetse ni kubera bari bugaye ikiyaga. Imana niyizi ingene itanga ivyo binyabuzima bire mu mazi. Niyo ngabo Elisha mugenzi we nawe atijeho ideni nafashe mu banki sinzi ukugene bizogenda. Kwe tukijamwo rero twaragiye mu mabanki gutora amafaranga kugira dukora umwuga ndakira amafaranga ngara nk'imiliyoni 90 kugira ndareko nosira ifyombo mu mazi ifyombo bitanu umikino gihere naye maze kuriha amahera make se bwamaze kuriha ayo mahera ubanki inyisha amafaranga sikimiliyoni 40 ejo miliyoni 40 nibugaratanganye ku mwuga ugahagarara nzoyakura. Inyuma y'ayo mezi 3 bataroba niyo ngabo avuga ko akazi kazotangura gushasha. Inyuma y'amezi 3 tuvugise mukuri amato yose azoba yarapfuye amabateri azoba yarapfuye yose nka yose. Ubwato bumwe bukorwa ku miliyoni 2 kugira uzokwizere rero amato 4 uko kimwe gifise amato manini nabi n'amaramforo 2 ayo mato yose ku bwato bumwe twari miliyoni 5 kugira uzobikwizere rero utangwe gusazo usuye muri banki kwa kindi ngurane n'utarayiriha ntiyo bazoduha. Igipe gifise amabateri 6 igipe kimwe ibateri imwe igomba yakizire n'inusu ushobora amafaranga ngana uko ufata amabateri 6 gwize 5 kwipeze nari mfise 5 uzomuvye amafaranga menshi cyane gose. Abarobyi nabo nyene ubwabo basaba ko muri ayo mezi 3 bazomara bicaye ko bofashwa kuko batiteguye. Kubera rero iyo ntunganyo yayifashe kandi twe tudashoboye kuyopoza nirabe na sico yateguye kugira ngo natwe ubuzima bwacu bugume bwendereye kuko natwe turi bene gihugu. Aha benshi abarobyi bagwaye amahasi mu mitima ni hamwe nyene ho kwihenura urumva tugenda twaribereye abamorovi bwo kuvuga ati ni gupfa ni barabe rero mu byo batunganize n'inama sikiranganzi basubiremwo hama barabe natwe ingene kugira ngo amagara yiwacu ntasinzikare kuko nta yandi mikoro dufise naya nyene. Abarangura amafi bakaja kuyadandaza mu masoko atandukanye bo bavuga ko imitahe yabo izoca yicara n'abatekera abarobyi ibyo bafungura bitwa abapishi nabo nyene ingorane zizobashikira. Umuryango wanje wari utunzwe n'ikiyaga kandi byose byava mu kiyaga kandi ibyo twakora byose ibyo turya amahera y'inzu n'ibindi abana nabo urabizi ko abana bubu inzara ari atari ingorane nuko nibabirabe ukuntu bwo babigenza nimba n'ukuri twebwe ntituvyaze kugara ikiyaga gusa nibarabe ukuntu basi bakuma bagirane baraba n'ikindi kintu basi boshaka kutufasha muri amezi 3 mu gihe ikiyaga cyo cafunzwe. Uyu mudandaza w'indagara mu isoko Makambati kugara ikiyaga mu gihe ibifungurwa byazimbye n'ugusongera isibe. Leta niyo duhanze amaso kuko hamwe yo kugara ikiyaga abene igihugu bayo badafise ibiharagi bikwiye n'ibihari bijyumhiyemera byoca bigenda gute igihe uvuga ngo barugaye amezi 3 bariko baragiki n'ubusuma bworenga uko umuntu avyiyumvira kuko hoba inzara isumba niyari hari narijya twari turarushe cyane inzara iriho mu bene gihugu hamwe rero bogira bati bagomba bugare uruzi hoho byoba byunyutse n'ivyahuha byohubuka. N'amakomine asanzwe afise imyeha ku kiyaga Tanganyika nayo nyene azohomba. Muyu Mujimene n'umujenama wa komine Rumonge akaba afise n'amato aroba. Mu bagiye gutakaza Nyanza Lake na Rumonge me mu hutabugarama abantu hambere bazotakaza amafaranga menshi kuko abarovyi ubaravye amafaranga binjiza yari amafaranga menshi. Akarero urovye foroma y'indagara ivuye mu ruzi n'ibihumbi 2 igashika ngaha wiranguye 2 wijanye mu muduga ikariye umuduga bujumbura igihumbi iyo ni taxe communale bagenda bararira. Rero umva aya mafaranga uyaharuye ku munsi na mahera menshi cyane kuko komine hagera ku munsi kinja 300,000 400,000 million. Ndiyunze Amani adandaza amafi yabitse muri bya byuma bikanyisha aho mu Rumonge ntiyemera ko amafi yagabanutse muri Tanganyika. Leta icyo yomenya amafi muri Tanganyika ntiyagabanutse ariko ikibuze ibikoresho bariko barakoresha ubu ni vya kera cyane ni baronde ubundi buhinga bukuroba mu kiyaga Tanganyika bujane n'igihe dufise ngezemo ibikoresho bakoresha ubu bimaze imyaka nk'imyaka ijana tukoresha ibipe kandi hari ubuhinga bushasha nibazane bahinga barobe kugira
leta igira iterambere n'abanyagihugu baronka. Abo batunzwe n'uwo mwuga wo kuroba muri Tanganyika barasaba leta ko yobaganiriza kuri iyo ngingo, bo bavuga ko ari ubwa mbere ibyo biba. Twese tubona ingingo ya leta ntawuharana leta ikwiye kuza kuva barazi ubwa mbere atubwiza amanama ntibagarutse bavye gwazorurika abantu batwigiza kugira tubasigure tubabwire ibibazo byibaswe dufise mu kazi ka misi yose. Leta ikwiye kuraba nkuko tuvyumva mu bindi bihugu ko babigiwe inama ari bihugu bine abandi ko barigishwa turavyumva Kongo ko barigishwa Tanzania ko barigishwa Zambia ko barabigishwa natwe turaronka abantu batwigiza kugira tubabwire ibibazo vy'iwacu. Muyumujimene nawe nyene asaba ko batunzwe n'uburovyi bo kumvirizwa. Kubganje bene umwuga bene ikirovi abene gihugu nibicarane na leta kuko irafise abayiserukiye abashinga amateka abamambra kose kominale batowe bige neza inzira nziza yotuma barundi bakira bajanye n'umwuga w'ikirovi aho kugihagarika. Uwe mbere aratanga n'ukugene uburovyi bwo bandanya kandi amafi akaguma gwira. Tutango ikabonge Tanganyika ruherera tukaca tuza gushika kuri Muguruka kuri Nyengwe tukugara amezi 4 ntihagira umuntu arobera amezi 4 aheze muri uyo mwanya twaza twarobera mu Rumonge n'Amagara Bujumbura rirara haheze amezi 4 hariya tukimukira muri Rumonge tukava kuri Nyengo gushika kuri Ruzibazi tukarobera amezi 4 abarundi kugira bakira inzara muri ico gihe nitwaje Bujumbura muri yandi amezi 4 umva ko ari umwaka n'amezi 2 tuzosanga wa mwimbu hariya waragwiriye muri Rumonge no muri Nyanzarake. Ibyo rero arabifitiye icemeza igihe Burundi bwari mu ntambara hari igice c'ikiyaga babujije kurobamwo kumvo z'umutekano inyuma y'amezi 8 atabwato bujayo amafi bayaroba hafi y'inkengera za Tanganyika kandi ari menshi. Ku kibazo cyo kubika amafi mabisi abarobyi bati ubwo rugero ntiturarugera ko kugira ngo tubike izo twofungura muri ayo mezi 3 kuroba bizoba byahagaze. Ubwo rugero ntabwo turasikako kuko nka twe dukora uwo mwuga ayo mafi yo kuyabika muri frigo ubwo buryo ntabwo dufise. Wari dufise ubwo buryo bwo kuroba umwirima imana ihayirazitanga tukazifungura hanyuma iyo zibuze indenge isice tukugara tukataha mu mihira mu miryango. Umuyobozi mukuru ajejwe iby'uburobyi mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yishura abarobyi kw'iyo ngingo ari ntabanduka igihe yari mu nama Kigoma yo gutegura ishirwa mu ngiro ry'iyo ngingo kuri uyu wa 12 Ndamukiza yamenyesheje ko nubu hari abagikoresha uburyo buhonya amafi atarakura. Hari kandi abarobera mu bice bibujijwe bigatuma amafi ahona. Muri iyo nama yakoranije abaserukira ibihugu by'u Burundi, Tanzania, Kongo na Zambia bariko bariga integuro za nyuma zo gushira mu ngiro ingingo yo kugara Tanganyika mu kiringo c'amezi 3 kuva ku wa 28 Ndamukiza harategekanijwe inyigisho ku barobyi na bene amato bo muri ibyo bihugu byose uko ari 4 ku kibazo c'ukugene abatunzwe n'umwuga wo kuroba bo kwitegura. Deondo wa Yezu agira ati cyo twasana ko kwitegura nyene bakabizirikana mu amezi 3 bazoba barakora ibindi bikorwa akunda gafi nabo nyene bo bizirikana ko mu amezi 3 inyuma yayo bazogafungura batarinze kwiruka cyane kandi kazobangira ngo kari ku rugero rushimishije. Ku barobyi bafise amakenga ko bazohava basanga kuroba byarahagaritswe mu Burundi gusa uyo muyobozi mukuru ajejwe uburobyi arabaremesha. Ubu tuvugana yakwa mu makuru turi Kigoma twicaye hamwe n'abandi bo mu byo bihugu 4 ubonye two turafinaliza tegeko tuvugana ingene tuzorimenyesha kandi ingene tuzofashanya mu gucungera abonona mu kiringo c'amezi 3. Ntimugira amakenga rero abarovyi n'abakora mu cyo gisata cy'uburovyi ntibagira amakenga n'ukuri Burundi gusa buzokugara ahubwo mbere wanashima vyasabwe nabo bandi b'ibindi bihugu kuko barabona ko batariko bakuza amategeko. Abakunda gafi barashobora kuzofungura izisanzwe ziva hanze canke zirobwa mu biyaga byo mu buraruko bw'u Burundi. Kubibaza ko amafi muri Tanganyika yuzuye ko habuze ubuhinga bwo kuroba bakayasanga munsi kure mu kiyaga, Deondo wa Yezu abishura ko hari uburebure amafi adashobora kubamwo ahubwo boshira mu ngiro iyo ngingo ataguhigima kuko ibyamwa byayo bazobishima basubiye kuroba mu kwezi k'umunani. Wirini mwungere yanonosoye ibijanye n'ingaburo ibereye nawe arahanura abadafungura inyama kubera imvo kanaka ko muri ico gihe batazoba baronka amafi boca bikora ku nkoko udukwavu canke ikanga kuko zifise umusoso nk'uw'amafi. Thierry Ndayishimiye
turagushimiye watugezagaho rero iyo nkuru y'uburobyi mu kiyaga cya Kivu. Leta z'ibihugu bine bituriye icyo kiyaga byahagaritse amezi 3 kuroba. Maze rero banywanyi b'ijwi ry'Amerika mwese ndabashimiye.